Usameza nizire mabuza reka. Nakumena umuti. Reka mugana nasindi hakukwetese. Nakubaza ati Reka nizire. Mugana ko nizire. Nugenda. Ndinzira. Ndinzira. Nibuja. Ndinzira. 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 Urabona. Ndinzira. Ndinzira. Nibiki. Mugamanyisira umugore. Nibiki. Madame. Mazuha. Abo siba kumugore wawe. Niyinjira ushaka w'ubwo ego kwa. Madame. Nibiki. None uwo mupanga dukoma kurusha inabu nyene urupangu nini? Abaka. Nimba ari ibintu kinariye numva mu rumengo asa ningorane numva ipfurugu. Numva ipfurugu mu nda ibintu bikuma bi. Yo umvirura rasinguye. Yo. Numva wese. Two hours later. We madame! Mzanira mazi no mwitwarete. Umugama azo mwiweze ndamushire. Engaya. Sirangaho ndayatora. Nawe birakwanye pe. Nako munda. Yo, byabaye. Nuguma numva ibintu bisororoka. Yo. Bebashe. Umugabo wanje ibintu byamufashe ni biki? Ubwo se wamukubitwa hirya nijoro. Canke ni bwabu yizajageze ibiri twisinya ngo tugira tumara. Kandi ndamubwira ko inda ndende yiwe. Gushika aho yakweli. Jembo numenga kweli. Byamuguye nabi. Cyo bituma guma yiruka mu toilette ubudahengeshanye. Ariko sha. Reka yabone. Niwe bivako byose ni wabigira. Azotanga rasiyo y'injugu. Tukarenza kubuyi, mara ivoka, tugace turenza ko ni jojo. Hama umuntu reka kumererwa nabi gute munda. Reka kome niho nejo. Azanya gutanga rasiyo ikwiye kandi nziza nkamusumira ibintu byiza. Aviranye. Turaserebura kwenda imubwiye. 3 hours later. Yabaka inshonga 10. Ndiruka nza muri toilette. Aya, numva ndose kweli. Ahubwo reka ngabanye urugendo nazana kaga kwingyame ngahe impande y'itoilette binyorohere. We madame. Muganzanira karago ndisare ngahe impande ya toilette kugira ngo ngabanye urugendo. Reko kuguma ndiruka numva byandambiye. Niho bakita gasametere kweli. Kibazo. Madame nyarukana ndicare zana nakadobo nakarago. Uri kuramfuyi? Jolira sanzokira. Yo.
numva bigomba biratsa nka tsino ibintu mengo bigomba bikoroke sasaha Reka ndagusasire wowe umuntu akubwira tangarasiyo nziza umenga ntavyo wumva reka imanza bikwereke si vya bikubina vya biba uri kwasi ubusiwenera ukamenga uri kurya umukino wose udahaga akadobo ndakiyegereza niwegeje ngaha n'akadobo cukumiza mpande yawe siraha ndakubwira ngo teriyo sena sena nakubwiye none wewe reka kuncurira none baza uri kudyara kubera iki kurya nabi uhaze ntasobwa n'umugani koreba kurya nabi amavyaga abiri y'ubuye uhejeje kwirangurizwamwo ngo kurya nabi abayabutse nabo kanjame yo ariko umengo yo nanwaye umengo vyazororotse Ugo rugabo kuva aho rwagiriye mu twariyete nago uyu munsi byari byanze rwahebye rurazana n'akarago ruraryana mabuja ngo ndaguhe bishasha ngo ndakubwire ingo yemwe nibara ryandutse muri rupango sara ngaho ndaguha amakuru rero mashasha hewe none ngaho muri rupango rwawe ko mperuka twinjiye ngaha uvuga amategeko ngo ntituzo kuzibira twarete burya rugabo ruba mwujya muryango rumaze kujya muri twarete nk'ikirijana mu rugo rw'iwanje arambona icyo ndico ntabapangayi ikiri cyunama nanka abo n'abapangayi baba bamvura umutwe wanje ndabo umuntu aje kuzuza wese wanje ego kwe rero turabuze uwo muri yo kumaze mu rupangu wanje imwe kabiri gatatu najenye n'urupangu sindeza gatatu areye nje ndamurindiriye turara niba jarafashije kubaka itwarete abandanye icuro yishakiye umusi ye turirabira nta musi n'umwe arafata nico gituma mu kwezi kumwe nkabona nguma viduza nk'icuro zitatu nkamenya umuntu yabayizizi wese sindabimenye umusi arambona A few moments later. Oya nani reka. Oya reka numva byo. Umviriza. Numva birase. Byanga byareka maza kwanzurize kwa. Birase yo mabuza. We mabuza reka. Umviriza ndakubwira. Yo! Umviriza kwanza ndakubwira. Wewe umaze kuja mitwatishiro cyo. Cyo bisa nizire. Bisa nizire mabuza reka. Reka muga none sindi hakukwetetse. Reka nizire. Reka nizire. Ebuga reka nizire. Nugenda. Ndinzira. Nabuja. Ndinzira. Nibuja mu. Ndinzira. Niwinjira. Ndinzira. Ndinzira. Urabona. Ndinzira. Ndinzira. Nibiki. Mugabo nyisira mugore. Nibiki. Madame. Mazuha. Ako siba kumugore wawe. Niyinjira ushaka ko ngubwo ego kwa. Madame. Nibiki wewe nakumutanga mu mwanga. None uwo mupangaje kwa kurusha inabu nyene urupangu ninde. Oya madame nawe jo saburi urigabanye bigenza gute. Cewe ngwajya ko munda rero ngomba kwinjira ngacambutse. Yinde. Madame ntasoni. Zone mugabo wawe cyangwa umugore. Urashaka gufata ijambo rya nyuma ngaha mu rugo. Mubazi icuro amaze kuja muri toilette. Nari inshuro madame. Uwo mugabo ajya muri toilette icuro 12. Nta wese yinjiramo. Madame uko niko kuri rwo musuzuguze. Nta wese ajamo. Urugo rwa mutama, urugo rwa condo niko ugomba unsuzuguze mwo.
erega uyu madame n'umupangayi nibyo kandi nibyo ariko madame wibuke ubu buzima tubayemo no munsi wibuke ko natwe twigeze kubaho ubuzima nk'ubu wa mutama bayemo okay twarabubayemo ariko ni inshuro zishika 7-8 mu rugo ahubwo menya yuko ibihe bihe ibindi erega uyu ni ingwara sivye yimviye madame menya yo twavuye erega haturi nabo bazohashika funguza ishabu sibyo madame ngo manza kumubanya mutama ngo manza kumubanya cyane wicara nyene wandagaza umviriza madame nandagaza genda witunganye kandi ushuja kwa muganga nzanira amazi madese madame tugende uhakuye n'uyu oya muhuma oya wari mu ntoki humura madame humura madame ibintu nk'ibi Jani ivyisi bizohera nabirose uko mwabirose natwe ko tuzobironka mupunguza amajambo cyari ngaya amazi Yesu we kumbe bapanga yidufatwa nabi kugeza ino hose hamwe umuntu amuza kuja agira ko senda bizuka ko ababene impangu usanga bameze je nzi yuko umupangayi wese aba afise liberté mu rugo rw'ababayemo ntababayeho kwagusa madame sa kwari burya numiwe burya kweri mwene ikishe none madame imyaka kuva nkiri umusore zewe ndari umuntu ndonka inoti kandi kuva nkiri umusore nari impanze kuva aho ndakurongoreye imyaka 40 irikirashira mpanze vrema n'amafaranga yo kurya nkareka kurya nkasoma ubuyi nkaza kwinywera inzoga vrema madame zewe hano ndakuyicigwa raba nawe urazi ikintu kimwe fisi tugomba tugira akantu zo turakororamye inoti kugira ngo turabe ko twivamwo ubuzima bwo gupanga erega iyi nzu bwabo ntaho uyibunyene ko atari yiwanje ubundi bwo naye bamwe kamengo ni yiwanje ugwanwa nkanegeka iginyo nkashinga kurindi erega ashira abapanga yiturasuzugurite njo gitima rero warukwiye kugishiramwe inguvu tugashiramwe inguvu kugira natwe dushobore kuba ahi waje nimba zogenda hari inyuma y'umunsi mugabo abari mu kazu kiwanje kagombe kabenya katsi kweri reka uzibabibona ariko no kurya bikananira no kugura akantu nubakamwe akazu bikanka ukaguma kuri imikubi ibijumbu ijojo uvyo byose ugumugura gusa Soya mbabarira asere mbabarira kweri ariko abapangayi twese nuko twe tuguye kwisubirako umba tukagura karere hamwe nyene bipimera neza